kw'igenekerezo ry'icumi ry'ukwezi k'umunani 2023 twaragize ikiganiro. Ico kiganiro twakigiranye n'abaserukira abadandaza bo muri iyi soko mu masecteur atandukanye. Ivyari ku rutonde rw'ico kiganiro twaravuganye ku vyerekeranye n'ihindurwa ry'ibiciro ku mastand ari ngaha muri Bujumbura City Market. Twarongeye turavugana ku vyerekeye ibintu n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'iri soko, cane cane ku vyerekeranye n'itunganwa ry'isoko ryacu. Dufatiye cane cane kuri ico cambere twabahamagariye co gusigura ingingo yo kuduza ibiciro, twashaka kubaha zatumye tubiduza. Icambere dufatiye kw'iduzwa rusangi ry'ibintu bigize ubuzima bw'igihugu. Murabizi namwe yuko ibintu vyinshi vyagiye biraduza igiciro, natwe rero ntitwari kuja inyuma y'iyo ngingo. Muri iyo nama twagiranye n'abaserukira abandi mu masecteur y'iyi soko, barashimye ku vyerekeranye n'itunganwa ry'iri soko muri rusangi, ku vyerekeranye umutekano, ku vyerekeranye isuku n'ibindi bigize ubuzima bw'iyi soko. Rero kugira ngo tubishikeko, dushikiye kuri iryo tunganwa ryiza ry'isoko, dukoresha ibintu vyinshi, bisaba uburyo bwinshi. Ubwo buryo rero nta handi buva, ni mu gukorana n'aba badandaza bo mu isoko yacu kugira ngo ivyo bintu dushobore kubishikako. Kandi nk'uko isoko muribona, nibaza yuko abarizi rigitangura ntiryari ringana gutyo. Hagiye haraba itunganwa ryiza cane ry'iri soko. Murabizi yuko abatanguranye n'iri soko aho honora hose haba hari vyonda, kumurana ko bagerageje gutunganya neza cane isoko. Ubunya abaza kuhasumira n'abahadandariza bakaba batidoga. Rero kugira ngo dushike kuri ivyo vyose bisaba uburyo bwinshi. Rero bijanye n'iryo duzwa rusangi ry'ibintu vyinshi dukoresha ngaha mu isoko, bisaba nuko n'ibiciro vy'ibibanza tuca tushobora kubitunganya bijanye n'igihe turimwo. Hanyuma hariho ikigira kabiri catumye ivyo bidandaza biduga. Mw'itunganwa rishasha rya bije hariho ukuntu bahinduye amataxi n'amakori tuzohora dukora turiha muri isoko, navyo nyene bituma ibiciro vy'ibibanza biduga. Rero twashaka kubamenyesha ivyo twafatiyeko kugira ngo iryo duzwa ribe. Ni ukuvuga yuko ibibanza biri ngaha mu isoko ntibiri ahantu hamwe, ntivyubatse kumwe, ntibitunganijwe kumwe. Twarafatiye ku buringanire bw'ibibanza. Ibibanza binini murumva yuko bitoriha co kimwe n'ibibanza bito. Twarafatiye kandi ku kungene ivyo bibanza vyubatswe, aho biherereye n'ibintu dandarizwa muri ivyo bibanza. Ari naco gituma umwe wese mubo twahaye amakete n'abandi atarabashikira mbwa ariko aratangwa, umwe wese tumumenyesha igiciro c'ikibanza ciwe bijanye n'izo mvo zose dushoboye kubashikiriza. Nk'uko bisanzwe bigenda, Bujumbura City Market ni nk'umuryango, dukora nk'umuryango. Imiryango iruguruye ku batwara iri soko ryose, ku biganiro ku vyerekeye iki n'iki, ari nk'umudandaza adatahura ico canke wundi wese akeneye ivyo dushobora kumusigurira, imiryango iruguruye. Abajejwe administration ngaha turi ngaha kugira ngo tugume dutanga umuco kuri ivyo vyose. Mufiseko ibibazo, barabona nabo nyene ko ari ngombwa yuko ibiciro biduga. Twashaka kubamenyesha ko natwe aha turabadandaza. Ivyo tudandaza nivyo bibanza dufise ngaha mu isoko. Nta mudandaza numwe yogenda kurangura ibi vyashara vyiwe hanze y'igihugu canke mu gihugu ngaha hagati, akabizana akabitereka kugira ngo ntibironke abakiriya. Turavye muri Bujumbura City Market,
n'abafisemwo imitahe ngaha muri Bujumbura City Market nta numwe afise ikibanza ngaha mw'isoko. Ni ukuvuga ibibanza vyo ngaha ni ivy'abadandaza, abakiriya bacu nabo badandaza. Ni ukuvuga rero nta muntu yozana ibidandazwa ku isoko kugira ntibize bigurwe ngo yirukane abakiriya biwe avuga ati ntimubigure. Umudandaza ashinga igiciro yiyumvira kudandaza, akiyumvira n'uwakidandaza ko ashobora kukigura. Rero twaragerageje, twafashe umwanya ukwiye wo kwiga ivyo biciro ngene two turabiduza, tukiga no ku neza y'abadandaza, nibo bakiriya bacu, nibo batumye isoko ibaho. Rero ntaco tuma tubirukana mu isoko ngo tuzane ibintu badashobora ngo ducire ibiciro badashobora kuriha. Isoko ntaco yoba isigariyeho. Abo abadandaza n'abakiriya bacu dufata ingingo tubanje kuraba yuko ntitwobirukana kuko ntaco twoba dusigariye ngaha, isoko ntaco yoba iriko irakora. Ikibazo ca surokasiyo canke c'umuntu usanga ariko adandariza mu kibanza ariko atariha aho yategerezwa kuriha ni ikibazo giteye ubwoba cyane, ariko ngaha tumaze igihe kirekire twarabitoreye inyishu. Ni ukuvuga sosiyete Bujumbura City Market imiryango iruguruye mu maserivisi atandukanye, ni ukuvuga mu buyobozi bujejwe ivy'amasezerano vya kontra muri komisariya, ariko kandi twace twongera ko ivyo twita les boîtes à suggestion kugira hagize umuntu akorerwa ibintu nk'ivyo aza akatwitura. Kuvuga tumaze kubikomunika benshi baragize ubwoba barabiheba, kugeza ubu rero turarindiriye yuko hari umuntu aza kutubwira ati jewe ndiko ndarihishwa aya mahera n'umuntu atari Bujumbura City Market. Muri uyo mwanya twoca dufata ingingo, hanyuma uriko uraraba ibi biciro tugiye gufatira ko ndibaza babantu bahora binyegeza mu kinywabi akaba ashobora guca apangisha azobura aho amenera, kuko wa mudandaza azokora ijoro n'umurango kugira aronke ayo mafaranga aturiha. Umva rero ntashaka kuronka ayo aturiha nayo ariha urundi muntu ariko akora bitubahirije amategeko. Ni ukuvuga rero yuko n'ubu turarindiriye yuko hari uza kutubwira yuko ariko akorerwa ivyo bintu. Kera arigeze kuba ibintu nk'ivyo, ariko ugaca usanga yuko umuntu ari muri ico kibanza atinya kuvuga ko apangiye uyo muntu kubera aba yamugiriye menace yuko aca amwirukana. Ariko tumaze kuvyugurura ku buryo ashaka no gutanga amakuru mw'ibanga, benshi bagiye babiheba. Nico gituma hariyo abagiye bakagira amatransfer, abandi bakabiheba. Nk'ubu nimwaja mu isoko muraza kubona ibibanza twashizeko utuntu twokwita ama-etiquette, ivyo twita stand libre, ku buryo ugikeneye atarinda guca ku muntu aza directement ngaha. Ni ukuvuga mu kiringo ahandi baza kubaza ati nta kibanza cyo gupanga gihari, ngaha uza uzi n'inimero ati nabonye ikibanza nimero nini ariko agapapuro kanditse ko gikotesha, mbega bitangwa kurangara. Numva ko twagiye turafata ingingo zituma abo bantu bashobora kubura aho bamenera. Nta bibanza vyasubijwe ngo kubera vyananiwe kuriha. Abanywanyi bacu babandanyije baturiha neza. Hanyuma ico kuvuga naco ama pourcentage twababwiye yuko isubirwamo y'ibiciro vy'ibibanza ryabaye hisunzwe imvo zitandukanye izi n'izindi. Ni ukuvuga rero mu kuduza ivyo bibanza ntitwarabiye ngo ku ma pourcentage ya canka, yatwarabiye kuri izo mvo twashoboye kubasigurira kugira ngo umudandaza ntamererwe nabi na sosiyete nyene ibandanye ibikorwa vyayo uko bisanzwe kugira ishobore korohereza abadandaza bakorera ngaha mw'isoko. Ibibanza vyo muri Bujumbura City Market biri kwinshi. Hariho abadandaza basanga bafise ibibanza biri fixe adandarizamwo tous les jours. Hariho n'abandi bakiriya dufise baza ku munsi tukabarihisha amafaranga yo kwinjira ku munsi agakora uno munsi ejo nagaruke. Bwa mbere na mbere ndabasigurire ivyanditse kuri rirya kete, ntimubifate ukundi ngo harimo ibiharuro vyinshi bimwe bishobora gutuma habamwo ama confusion. Hariho abantu benshi baciye bafatira biyumvira ngo ni kibanza cahora kirihwa ibihumbi 23,600 none cagiye ku bihumbi 760.
si ivyo na gato. Ni ukuvuga yuko ico kibanza kirihwa ibihumbi 708. Ni ukuvuga harimwo hors TVA hakabamwo na TVA. Ayo 23,600 ni twafashe tugereranya ku munsi ayo co bakiriho. Nuko vyifashe. Hanyuma rero hico kibanza bafatiye ko cane ni kibanza cubatswe andire. Kiriya kibanza twaragipimye gipima imetero 3 ku imetero 2 na 88 cm. Hanyuma kikaba ari kibanza imbere gifise akandi kantu bita ibaraza. Nimwaronka akanya mbere nabonye umengo baranakoresheje nimero yacu y'ikibanza mugenda mukanagifotora. Ni kibanza gishobora gukoreramo abantu bane. Ngigwe ko kuwari yabajije ati mbega ntabwo bamufise yuko hari abantu bazova bananirwa. Twari twababwiye yuko imbere yuko tuduza ibibanza twabanje kuvugana n'abadandaza bo vyega, kuko natwe turafise ubwoba duti mbega ibi bintu twanze hamwe atamuntu yoza kubifata twobaho gute. Kandi urumva ko twoba tugira ndero ya objectif y'umudandaza uwo ari we wese. Kuvuga rero kijya kibanza mu nyishu zatanzwe ko ari umudandaza yakibajije uko nyine ati mbega nta bwoba mufise ko tuzova tubura ingene tudandaza. Kuvuga twarababwiye yuko ariyo ibibanza usanga umuntu afise ikibanza kinini cyane mbere kigaragara bashobora no kugikoreramo ari babiri canke batatu. Sishatse kuvuga sur location, no kuvuga bose babara abadandaza bari hamwe. Bibi bitandukanye na wa muntu usanga ari mu biro aza gutoza amahera ku kwezi, ariko bose babara abadandaza bakaca baja hamwe, umwe akadandaza. Nimwarumwe mwanya mbere muze gufata ifoto canke video y'ico kibanza imba nihenze umengo ni B30 muze kuraba uko kingana. Hariyo parti yuzuyemo ibidandazwa, hari indi parti ikorera mundi muntu, hariyo n'urundi ruhande rugaragara. Ukuvuga rero yuko ibibanza kirashobora kuzimba bivanye n'ingene ari kinini cyane kandi kiri ku nzira. Nico gituma ari ibindi bintu iyo ugeze kuri terrain uza kubona ukundi kuri. Abazoba basi umwanya ndaza kubasaba yuko mugenda mugafata n'amafoto ko birimo transparence, kuko ukibona gusa ku rupapuro umengo ni ikintu giteye ubwoba cyane ati aka kabanza uyu muntu azokura yayo mahera. No kuvuga avance canke caution n'amafaranga y'amezi 2 angana nayo uriha ku kwezi, kuvuga ubwijije na kabiri. Hanyuma ayo mahera agumaro y'umudandaza, kuko iyo bishize agashaka kugenda aca yicarira y'amezi 2 atari ko arariha, ariko akonsoma yandi ya depoje. Mu yandi majambo rero iyo yabitsemo adahwanye na y'ukwezi hageze yuko ayicarira, umva ko azoba yicariye amafaranga adakwiye. Nivyo bita complément caution. Donc si caution nshasha ariko bafata ry'abamubiki bagaca bongera ko ayatuma aca angana nayo mashasha ariko arari si caution nshasha. Twashaka kubasigurira yuko ubwa mbere isoko twahora turiha impôt sur le revenu, ubu tugiye kuriha ikintu bita impôt locatif. Ivyo bintu rero bibiri si bimwe ntibisa. Ibibanza vyacu ushobora kuca biduza amafaranga. Hariho ibibanza biriha 50,000 59,000. Hariho rero n'ibindi bibanza kuvuga ngo menshi canke make turihisha sero yuko kiba cubatse y'abantu baba bakirimwo. Hariho ibibanza umuntu usanga afashe ikibanza, ico kibanza kikaba kirimwo ibindi bibanza vyinshi. No kuvuga rero kubabwira ngo ikibanza ca meshi nangahe vyo tugora. Ngo tubashaka kubabwira turafise amabanke ntishaka kuriha co kimwe n'ikibanza gisanzwe. Turafise ihoteli nishaka kuriha nico kimwe n'ibindi bibanza bisanzwe. Ukuvuga rero ibikorerwa muri iyi soko ni vyinshi cyane. Dofa soke tutobabwisi ntitwogira ngo moyene ngo ikingo. Nico gituma twababwiye yuko mu ntumbero y'iriringanizwa biravana ni ibidandarizwa ibikorerwa muri iyo nzu tuba dupangishije.